Jeune. Je suis un jeune plein de toile, plein de douceur. Sur ma peau, pas de couleur. On me finca, on me rate. Votre réussite ne me fait pas peur. Ça me fait tourner la tête et si j'en dis rien, ça m'embête. Notre pays a remonté la pente, c'était cela notre attente. Il a élargi l'espace de notre tente. Nous avons regagné notre place sur la scène. Ce slam est une dédicace pour vous, notre président, notre ami. Pour votre dévouement à faire de notre pays un meilleur endroit, j'aimerais vous dire merci. Merci pour cette étincelle éternelle. Cette fleur plantée à l'international ne fanera jamais. Elle fera de vous une trace qui ne s'effacera jamais. Et même votre absence un jour fera briller en nous la jeunesse, votre présence. Paix, sécurité assurée. Nous savons déjà ce que nous allons devenir. Un avenir sur nous et sur la génération à venir. Nikaze nshuti umukunzi w'igano bicano kuri Indonde TV nkunde ndaguhe mwaramutse canke mwiriwe aho uri aho uherereye hose bivanye n'umwanya urabiye rino sanamu ryacu usanzwe biziye yuko twe tugufise ku mutima ni Indonde TV ikiganiro ni kivi n'ikiyago ni bande bari ku kivi ku buryo ikivi cabo co tubera ikiyago ni bande ikivi cabo ni kihe kubera ikico tubera ikiyago je nawe ni kiganiro giha akaryo abarundi basanzwe bakorera mu makungu kugira ngo bashikirize imigambi yabo tutibagiye n'abarundi baba bari hano muhira mu gisagara ca Bujumbura hagati mu bihugu ndetse n'ahagiye hatandukanye rero nko usanzwe bizi the one and only Alan the Real ndagushikiriza ibiganiro bimeze neza cyane umwigeme mfise uno munsi yitwa canke amenyerewe ku mazina hariya kuri social media nka Pascalinda Poetry aho tuza kumenya Pascalinda Poetry ninde amazina yiwe y'ukuri yabitanguye gute ibi bintu vyaya mayira yabijemwe gute kumengo inyuma y'ibikorwa agenda arakora byatumye je ndamutumako hari n'ibikorwa byo gushigikirana agenda ararerekana hariya ku mbuga ziwe rero nikaze cyane ukaburi mushasha cyangwa utarakora subscribe ukaburi kuraraba amajambo hariya gitukura canka gisukundi ndagufite kugira ngo ibintu bibandanye bimera neza cyane nikaze mu kiganiro cyacu ikivi Chuti mukunzi nkuko nabikubwiye nikaze kandi reka nsubire ndaguhe karibu mu kiganiro cyacu ikivi n'ikiyago nkuko nabikubwiye ndekomwe n'umwigeme mwiza yitwa Pascalinda Poetry umeze neza Meze neza Alan, ça va? Jani bien, ndashima. Nawe ni très bien. Bah ouais. Umugani ura. Uritonze cyane. Bon, kusanzwe nitonda Ano musi uritonze cyane. Uyo ni mu buzima bwa misi sanzwe ntekereza. Magara ni neza nta kibazo gihari. Ba magara nyene urabizi ko twapanze programme bikaguma bisiba. Nyuma y'ibikorwa byinshi wari kuratunganya havuyemo kuruha n'ibige bitandukanye. Ya exactement naragwaye uburuhe vraiment. Ariko reka twigire muri energy nk'iyo twatanguranye. Pascalinda Poetry ninde? Inyuma y'ayo mazina tuzi kuri social media. Yitwa n'amazina y'ukuri. Batari banga yavutse cyari kwande nande mu bana banga hagira kangahe. Ndumwana wa nyuma mu bana muhereretse. Abana batanu biriko birabera nk'ibincanga kubera ntitwavutse turi batanu gusa twararenga ngaho twari 9 navukiye mu Ruyigi and then amazina banyise Pascaline Ndayikeza hama nshaka gukuramwo izina rimwe nteranya Pascaline Ndayikeza cantora Pascalinda aka Poetry normalement je sintwa Pascalinda Poetry beshi niko bakunda kunyita ariko siko nitwa niyo brand yubatse maybe yeah exactement mugabo Poetry ni izina rya no vuga gute izina ryakazi izina ryakazi normalement ni Pascalinda aribo beshi bacha bashira kuri slameuse ariko Pascalinda Poetry no bakora voilà novuga ko izina ry'amapage rya Facebook rya Instagram Twitter na TikTok voilà Kwako tashimye gukoresha nkuko bandi bahora bashira ko ati official slameuse biriko muganshatse bijya n'ibintu ushirako canke ugakurako anytime washimye Poetry Mon Poetry ni kubera nari muri poem genre style ya slam hama Poetry naragakunze tu nga sounding fresh yep nagakunze Bon,
gasoundinga neza aho rero wakasikorosi ngira nivyo yenda abakobwa ntibivuga imyaka mu Ruyigi niyo yavukiye eske niyo yakuriye byagenze gute niyo navukiye ndahiga gushika secondaire banyoriense banje banyorienta mu Rutana rero hari un grand sœur nari mfise ino yabino yari mariée akihari malheureusement elle n'est plus ndaza mu vacances gushika aho hagera ko ntangura université nkaca ndaza kwiga donc cyangwa nga bijanye na slam twimuke gatoyi wabijemwe gute byatanguye ryari slam nayitanguye muri 2017 dufise igikorane nkuko nkunda kubivuga ico kibazo bakunda kwimbaza kenshi then nararirimba entrete mugabo ndavuga ati sinzoririmba reka nzo presente slam ko narakunda slam nakunda kwandika ndumwanditsi mwiza nkuko bakunda kubivuga jewe amakarite yiwanje nivuga ko nayo maze kumva ahantu no kwandika ego vraiment hama ndakora slam yari yitwa tu es Dieu iraryoha barayikunda bacambye ati faut pas que ça soit occasionnel ngo murafise ibikorane canke habaye iki ariko nawe bandanije kubera baguma bampama courage menshi nkaronka n'abananshigikira ca ndayisohora maze kuyisohora ziko ikintu kimaze kuja kuri YouTube kuma social medias ucuboneka nk'umu artiste donc cangira ama media azaramba voilà yeah exactement donc ndabikomeza ndakora ama occasionnel ariko kenshi nizo nakoze za femme de valeur yari yasohotse le 8 mars hama ndakora kwidegemzanya kuri yari yasohotse kuri independance urumva ncandabandanyirizako umaze kubibandanyirizako hari intambamyi wagize utanguye kuboneka kuri social media barakubonye mu biganiro barazi yuko ivyaya mayira bitoroshe n'umukobwa nta majambo yahabaye muhira canke mu kibano muhira je nta kibazo vraiment nahagiriye kubera sanzwe nakuze ndi umwana yigenga je okay kuko nakuriye narezwe nabo tuvukana canke ugasanga mba ku mu oncle umva je sinigeze mba hanu nubwo ngo barambuza kubaho kuko barandekera talent yiwanje sifise talent yo gukora slam gusa ico nshatse gukora vraiment naragiriye amahirwe yuko ico nshatse gukora cyose ndagishoboye kiragenda neza et puis mu kibano naho nta kibano vraiment canka kumwana atera imbere ego nta kazi nakamwe katagira intambamyi Alan mugihe kariko karaguteza imbere intambamyi zimwe zaraboneka ukora ibishobotse intambamyi ariko ahanini nyamukuru ni hari igihe ubona ibintu ushaka gukora hakaba ikibazo c'uburyo ugasanga ni ikibazo gitwara amafaranga menshi then ugasanga ufise make ukacubiheba hamukazoca ukore iyindi projet hanyuma nindatagira ikibazo bariho bien sûr usanga peut-être yavukiye aho uburyo nkuko ari kuja kubunwa mu ifana aca butwara muri studio biraba nibiki ibintu wahungukiye rero nibihe wahahombeye kuko aya mayira afata inzira zibiri hari ivyo uhomba hari n'ivyo wunguka nibiki wahungukiye nibiki wahahombeye n'ivyahe vyaje kubwinshi nari muri processus yo kubaka izina kandi bisa n'ibiriko birafata umurongo hama gahunda ntiyari yo kubaka izina gusa yari kubaka izina kugira ngo rigire ico rikora muri societe iyo igihugu kimaze kuorganiza ibintu bakagutumira canke ama organisation kanaka bakagutumira biba biriko birerekana kameme yuko ico kintu uri kurakora kirafise impact muri societe canke au niveau international ngira ngo bizo gushikana ahantu narahungukiye visibilité mfashijwe n'abajournaliste ndanabashimira narahungukiye kumenyera gukorana n'abandi no kuja habona ukareka genre ukareka kuba winyegeje menga societe nikuzi narahungukiye abagenzi
no munsi ndashobora kubwira umugenzi mfite igikorwa iki n'iki n'iki est-ce que tu peux m'appuyer ngiki wamfasha ugasanga aragufasha ico nico novuga ko nahungukiye cane cane ico wahombeye Jina nakingana mbona nahombye vraiment nari muri babandi okay ni uburyo buzimwe bw'umu artiste wese okay asigaye yishima tuvugishijwe rimwe mbona nishima ntibakuze kuri social media abantu bose bari cool ntibazi ubuzima tubaye okay ariko ikintu nta kintu nahombeye ca hatari uretse yuko wisanga muri life abantu abafans canke abantu benshi bazi yuko umu artiste ari perfect il n'a pas droit à l'erreur uko zikoza umengura menshi uva ucugenda wiyegeranya cyo barambonye wa mukobwa yagize ibi nibi manakura mukijana aho wari ufise ibishavu tegezwe go create intwengo cyane hama baragutuka rigisho gukora ikintu ama comment gasanga ari umuntu agututse nahungukiye donc ukora kuri tempérance yacu ari igihe umenga wogira commentaire nawe ukamutuka cyangwa ukagira inyishu utanze mugabo uramenyera kwimetriza no kugabanya shavu patience tuntu ngutwo urumva ntushobora kuba free donc sindi umustar byatari ariko nubwo hoba hari umuntu umwe andi nivyo acting hani vyo acting uri cool ugasanga ari nk'umwana gukunda uvuga ati okay umwana ndafise abafanzi benshi babana baraba ama televiziyo cyane cyane nkaca mvuga ati okay ntegerezwa jewe kwerekana image nziza nubwo basi muri uwo mwanya numva ndi muri iyo mood nerekana image nziza kugira ngo uwo mwana agire ikintu akuye kuri jewe so urumva ucubaho bavyita gufakinga mugasi ndabifata nko gufakinga ni kwimenyereza kuba perfect kugira ngo kame ico society kwiteze ko abari ico iguma ikubonako sese ndabifata nk'uruhombo rwa hatari mugabo kugerageza kwiyegeranya n'ikintu nasanze kitorosha ego niko bimeze iyo uje muri aya mayira hari ivyo wunguka hari n'ivyo uhomba ariko kandi nibaza urumwe mu bantu bari muri aya mayira ni kuvuga social media nkuko Linojo yavuze ngo imihanda yamugize player boy iyi mihanda irafise ivyo yatugize uno munsi washaka kubaka izina aho hambere uno munsi izina wari ushaka washaka ko rizoza kugira ico rimariye society reka tubanze dusubira inyuma gatoyi kuko mu vyo wungutse naho utabivuze benshi canke twese nta muntu ataryoherwa kuko murambona n'abastari muri za USA n'ahatandukanye afashe ifoto na mukuru w'igihugu bari kararengana kamukora koko gusa iba headline nini nya cyane wewe ntiyari kararengana ngo agukoreko ni foto muri kumwe murambona unishimira opportunity nkiyo yaje gute umuntu wese aravyiye foto aripfuza komenya Pascaline yahuye gute yagize amahigwe gute yo guhura na nyine cyo bahira mukuru w'igihugu barakunze kwimbaza ico kibazo matitra mwamwe nsubiye inyuma bakwita umukobwa wa NEVA kintu kiranenza umukobwa wa NEVA uzikara umuntu yanyandikiye yibaza ko ndi umukobwa we wanyandi ariko arampropose ngene nokora ibintu ndavuga ati okay aransaba na nimero yanje yari kumupromota ndavuga ati ndaimu hamara mbaza none vyaseyoye uri umukobwa wiwe ahaguma mbwira ngo vye wanyungwe yavuga ati okay moi nta papa mfise ni vye wacu ni Sebarundi exactement mugabo navuga ati okay basi umuntu ngira yibaza ko réellement niwandi nka Kate yambe ni Kate uriya mukobwa bon alors nakoze Islam itwa président notre ami iyo Islam vraiment niyo yampaye amahirwe yo guhura nawe inshuro zibiri so nari nateguye flash then ari amafoto mwabonye mpejeje gupresenta hari Gitega bari bafise twari dufise igihugu cari categuye conférence nationale y'abajeune niho nari invité rero kandi niho yari donc maze kuyipresenta ngiranye n'icubahiro mukuru w'igihugu umujama wacu nateguye aga flash iyi kado yanyu Islam nayishize kuri flash umuntu ariteka mu yakira urabizi nshaka improvisa hari ahantu kamwe uri umuntu afise ubwenge bukora naratewe iteka vraiment ko yari kumwe na ministre wa jeunesse ministre wa jeunesse nawe nyene n'umuntu akunda byanje gushika n'ubu aracanshigikiye ndamubwira ati
yakubawa umushikiranganje w'ugwaruka arakazi yarakumvirije araza kukabampera flash wari wayahaye ministre nije nari ndayifise ni wari entreta navyibagiye twari kumwe na page Patrick niwe yafashije muri ayo ma procedure yo gushikira ministre ko twabanje guca kwa ministre okay ministre wa jeunesse ariho video nabonye ariko arahindukira ko je navuze ngo ministre ni wayifise arahindukira gutya araba wowe bayifise aramubura donc je nagiye mbona umuntu aza muri stade nyicubahiro umukuru w'igihugu yamurungitse kugira yizane bagukuraho uri uyimushira mu maboko no kuvuga ngo wewe wibagiye ko nayifise baciye vuga ko ari ministre ayifise ariko bien sûr yarayifise yaretse kufita flash mugabo Islam yarayifise okay reka rero tubanze dusubira inyuma gato kugira ngo cyo tubandanye naho hana kugira ngo tube clear umuntu wese arivuze gukora ikintu kizobonwa n'umukuru w'igihugu na cyane cyane nk'iyo yamuvuze canke yamuririmbye opportunity nk'iyo canke amahirwe nk'ayo yaje gute kuri wewe wiruse hehe ninde yagufashije kugira ngo uronka akadwe ko guperforminga ngaho na cyane cyane kabakora slam cyangwa amapome kenshi udakunda kubona mu biteramo kenshi bakunda kuzana abaririmbyi iyo opportunity wayironse gute urazi Alan igihe cyose uri kurakora ikintu kitari ku nyungu ziwawe Imana iragishigikira je mvuga ko premièrement opportunity nayihawe n'Imana bien sûr kuko kuva kera depuis la Bible turabona aho ingana Imana yagiye izamura umuntu ikamuhuza n'abantu bakomeye guhera kuri text ndafise umuntu yambwiye ati we peti je ndakwizera andika kuri ibi bintu ni Islam yananyoroheye cyane kuco gihe nari mfise akazi nkora full time ariko nanditse umusumi text birakunze barayipublia muri journal Le Renouveau mu nyuma nca ndahura n'uwundi ambwiye ati yikore muri studio ibe actiri comment dirais-je éterniser nka kuryo usanzwe ukora donc acte igikorwa œuvre ubitse kizokwamaho on ne sait jamais maze kuyikora yarayikunze wari yabimbwiye ari Patrick Page kwanza hama Page narambwiye ati reka twitwara kantu twitwara cha twitwara kwa ministre nawe arayikunda yavuze ati biraryoshe kubona umujene umwana w'igihugu yiyumvira ku mukuru w'igihugu ntazi ingane bizoshikiwe ntazi ingane bazovyakira agafata umwanya akiyumvira ico gihe président wacu yari yabaye champion de la jeunesse africaine paix et sécurité sinzi ko muvyibuka ico gihe ico gihe benshi bariko baragenda bamutegera ibiki umva igihugu cyose bariko baramucelebrating I was like let me just do something nanje hama ko si ama idea yose bampropose nkore hari ayo bampropose sinkore bon soit ministre yacu arayikunda chavuga ati urazoza uyipresente dati nini president yazoba wala nuko urumva waciugira ko kadyo biciye kuri Patrick Page shikana kwa ministre agushikana muri ico kibanza cy'iteka biciye kuri Yan Santana bica kuri Patrick Page bica kwa ministre bica bishika kuri stade twigarukire kuri stade ko niho twari tunageze ni naho dushitse na kano kanya president atumye umuntu mabwira yinzanira wari wumva gute wari uhagaze watinze gute muri wewe ndafise ukuntu mba timide sometimes nkokomeza ubu ndi timide reka nerure umviriza awuzi ingene wifata oya sinageze ubwoba nikomeze uri timide oya umuntu afise Imana muri wewe timide birashika nari mana byose ntiyabiremye kugira tubibemo okay mere gute kwanza kugira zimbe timide kugira ko ari kuravuga ko wari umeze urafise ukuntu ba timide mugabo si abantu bakora slam barabizi si timidité comme tel abantu bakora slam n'abantu bakunda perfection cyane kuko deja ni text iri mu mutwe ubu uvuga ati okay ntikanshikana nta kantu nza kwibagira abantu wengi canke ninashika ari imbere y'abari abantu bose ko bari benshi cyane bararenga nka 5000 stade yari yuzuye urayizi ya stade y'Igitega ko ari nini abajene bavuye mu mihingo yose y'igihugu
shitse imbere naravuze mamba chance fise nubwo bishika nkagira gatimidite gatoya shitse imbere y'abantu jewe nkatangura kuvuga mfashe microphone gusa biba bihetse kandi ibyo nibaza ko bishikira abantu bose rero nubwo bwoba bwo gushaka kugira perfection ubwo bwoba bwo gushaka ku kintu ciza so jeshitse imbere yiwe nese umuvyeyi numva ko nshitse imbere y'umuvyeyi uretse ko uba wumva umenga ati okay basi bantize basi na 10 minutes bicarire ndamuganiriza oye nivyo numve wari we ko usanga atari abantu benshi bamaze kugirirwa amahirwe si benshi ndamushimire basi ko anemeye ko je ndahaza so narayimuhaye candagenda nari niyumva ameze neza nta kajambo peut-être yakubwiye nyuma yo kukumva uhejeje gukora performance kugira ukadusangiza yambwiye ati en fait twari twayitekeye sani yatugoye kugurura gato sinzi ko wari umwanya canke baritekera cane kugira ngo ntigire ingorane peut-être ndayugurura irananira hama ikindi nari mfise inzara nini arege inzara zanje zikura zigasumba ngaho inzara yo cyane by'abakobwa nyene oya je nta nzara ntero hari abatereka gwabo nyene kugurura umaze kuba ufise inzara hari utuntu tukunanira gusa oye aca avuga ngo nawe wari wayitekeye I was like wow donc byangiye kumva ijwi ryiwe live hama baca bamfashije aca arambwira ati merci arayereka abantu then charambya turakoze ifoto y'ibihe byose kirafatwa asha y'ubuzima bwose yes nibaza yuko byari bimeze neza wumvise ivyamushikiye mu guhura n'umukuru w'igihugu ariko kimwe mu bintu rero muri bya bindi twavuga ni nyuma y'ivyahapeninze avant yuko jewe nza kumenya uno mwigeme twahuriye muri conference de presse bariko baravuga ibijanye na Dukunda Burundi festival canke isabukuru Dukunda Burundi aho byari bisa nkaho umengo ni ryambere canke nimboneka rimwe aho ubona yuko abantu bakora slam baza guhabwa agaciro mu guperforminga mu bibanza birimwe ba comedian bibanza birimwe abaririmbyi n'abagiye batandukanye rero uno mwigeme yarakoze neza reka tugace ko gato inagira ndakarengane kwera ko ntitugira tuyaga ibijanye na entertainment urumva iyo turiko turagenda tugana intumbero umuntu ahava nashobora gushika umuntu adashobora kwiyumvira ko yashika ariko kandi vyarabaye Pascalinda arahawe umufungo uteye ubwoba n'abari hajya kubera ivyo ariko arakora yari yumva ameze gute ati je nta mufungo bamaye baraguhama sha amafaranga aza hagiye ari inza shika 100 bari menshi bien sûr baba banaguhaye n'agaciro barama amafaranga nkayo bateguye apiranye na evenement ndiko nevita ko vyita ubufungo kugira ntihagire abantu wewe barakurishe muri show je mbye ndiko ndavuga soko kuriha amafaranga bakuzaniye kuri uri kura performing niyo uri kuravuga we ntiwari hajya kwanza uratse kutari waje wabibonye video ndaziza sawa nje naho mba njyamye naho nabandi mu bitaro hari utegezwe kumfatira amasanamu akayazana okay twadukosa basani mo jamwo tumwe two kwita showbiz narabikotse warakabonye natwe nyene mpunda turanka nka twihoza tu uzudushira habona kugira tudufashe hari gihe ne nasubira kwitwa mu paparazzi nkaronka iyo titre ko naravyigeze uzudushira habona kugira ntituzobisubira okay urakoze ni impanuro kivyeyi udakoze amakosa nashaka kugira amafaranga nkuko bihora bishika turayibona ku baririmbyi batandukanye bamutima byarabaye bariko barugururwa Samuel's Hope imwe muri hotel mu diaspora bamukubita amafaranga hajya nyene kara performing nawe byarakubayiko wari wumva umeze gute kwanza umuslameuse ariko ara performing ntivyari bimenyerewe muri arena hari abaririmbyi ntazi yuko n'abantu baza gukoma induru zari nyinshi amafaranga araza bari wumva umeze gute yo nishura ikibazo nk'igitangura ukamenga nguye oxygen kubera ikibazo cyose umuntu ambaza niyumvira sindiko ndumvira iki kibazo je gitema agenda za kuguha umwanya kubera uragwaye je ngwaye uragwaye uma wifataha ahantu harababara uragwaye gasimba baragoze uragwaye mviriza rero en fait slam abantu benshi ntibayitahura cyane kandi slam itera emotion igihe cyose ukoze slam ntiwumva ari umuntu byakozeko ni ukuri biba bibisha urumva so ijya slam nahereje ko yari slam ya Dikobu yari yitwa ni intwari
nakantu nk'aka gift nakoreye dikopo kubera dazi ko aribo bari baorganije irya evenement hama abadamu mwabonye banzaniye umufungo ntibariye abadamu b'aba diaspora harimwo umudamu wa Samuel kamwe n'uwundi mudamu ashaka kuba ari wundi muntu yari yahaje petete nawe nyine mu diaspora ego ashaka kuba aribo muri rya famille nyene ego barabaye tushe ko slam vraiment ni ikintu gitera emotion ku buryo umva umengo ushaka kurira sinzi kurabona ahantu bariko barapresenta slam usanga abantu bose batekereje wewe uri kurapresenta bibaza ko ibintu vyabishe eko bose baba bameze gutya nta n'uwikakaza gutya ariko nanje ndafana ugakora igikorwa hamuhejeje abantu bagakoma amashi canke bakabu wari wumva umeze gute muri wewe uvuye kuri stage bakozana amahera uravuye abantu bose barakomya amashi induru nyinshi nararyoye navuga ati kumbe vyagenze neza bari sinye kwereka ko erega haragera igihe ukamenyera ukavuga ati kameme nkora ibikundwa ibintu kumva uri normal nyene kurya nyene warusanze umeze akatugaceko iyo atari biteramo vya slam ni gake mutumirwa mu biteramo nko ngo haraje umu artiste ama barashizemwe muslameur cyangwa muslameze kugira ngo nawe afate akanya kiwe nikihe kintu wokanguriye abandi na cyane ko akadyo bakaboneye iwawe komenga bakora slam no musi sikirenga arakora akantu agapostinga Instagram nta kintu agifate nka kujya umu artiste yokora cyangwa kujya abandi babikora hanze ugasanga arafasha umwanya arakoze slam arakoze clip kujya bari karakora indirimbo ni giki kintu wewe woterera urundi gwaruka rukora slam bon nukubishira habona nyene nkuko ari kuravuga ikibazo no kutabishira habona kuko naje nibaza ko bagiye kumenya kubera ntangoye kubishira kuri platforms kubera abajournaliste batangoye kuntumira abajournaliste nabo urabizi ko badashaka kugutumira udafise ikintu kiboneka washize habona bonje ndabahamagarira kugaragaza uburyo bwose bakakora ama production muri studio bikunze bagakora na video kugira ngo nyene baze baratwiyumvira badutumire ko bwari ubwa mbere ngiye muri ntumiwe mu ma evenement nkaje kandi nari ndavyidoga vraiment si kenshi sindi umuntu yidoga cane mugana arakunda kuvuga ati de toutes les façons turi abartiste nk'abandi turafise ikintu dutanga abaslam barafise ingabire yo guteramisha abantu kuzombya n'abaririmbyi bon ntibabaza okay barabasumbya bazi okay kubera abantu barabaryohererwa barabateramisha ni nka gute antract sinibuka ushobora gucisha mwe mu gihe abantu barusha igihe ibintu byose biriko biramena amatwi imiziki okay ugacisha kakitwa nk'agapose yeah exactement if it's a instrumental abantu baratuza kameme yanduru biki gacihera okay ni vyiza barashatse bakahora batubwira tugakorera ku mateme bari bafise nimba bafise amateme kusaba slameur n'abaslameze rero n'abantu bakorera ku mateme afise akamaro okay I mean afise ikintu yigisha hari igihe ushaka kumutumira ukamubwira ko mukorera kuri teme y'ikintu akankakuza kubera baba kenshi barafise amakado bakorera umutamitse yeah exactly so ijya mifungo batanga n'ukuri nujya yahaye umufungo debe nashaka kuzana cyo nzi nuko bimeze neza ama brarudara uganiza ama concert bakadutumira vraiment biba bimeze neza cyane murabona ko bengo ntimuhabwa agaciro mu mwuga wanyu atari mu vyitegurira ariko je ahanini sindabashira kwikosa kubera twebwe si benshi bumva yuko bakorera muri iyo vole bumva yuko boja mu ma concert baratumirwa mu hajya muri Institut Français bagapresenta sindi muri zijya collectif sinzi ko amafaranga ariko ntibarabisaba kameme ntibarabisaba canke ngo baje mu yandi ministre wa jeunesse yarigeze kukimbaza ati je ndifuza yuko umujene akunda igihugu amaze kwerekana tana yiwe abo bantu boganiza ama concert baze barabashiramwe kuko ni taranziza so sindabashira ko amakosa cyane ni twebwe tutarimenyekanisha cyane ni mwebwe mutarimenya nivyo mushaka kujamo
je muga narabimenye uzompamagara en nzogenda general bihuriye he rero slam no gutanga amakaye reka ndavyituka kugira byinshi bari bitubwira uvuze amakaye uri ko uravuga ibintu byo Gutanga muri ibikoresho septembre by'ishuri. uri kuvuga septembre ko niho batanga amakaye bihuriye ivyo bintu rero bihuriye slameuse no gutanga amakaye n'umuryango utabara imbabare niki ko twabonye amafoto uri kumwe na page ubwiye ku mapage yanje apeje inkingura nayi ndayizi of course ugiye ku mapage yanje uzobona artiste passionné par la communication ndaho umujournaliste rimwe canke nkakora muri organisation d'icharge de la communication et l'assistance aux personnes vulnérables entre parenthèses les enfants cane narabaye umuvolontaire wa Croix Rouge narakoze muri Croix Rouge ndaho umuvolontaire kandi n'ubundi we uretse yuko nisanga mu bintu byinshi ku buryo ncangira bimwe nza ndagabanya ni ibintu nakoze kuva kera mu kwa kangahe mu kwa gatanu nari Matongo hari umwana nagiye kuraba yaravutse mama we wacu arapfa nabonye ikiganiro kuri YouTube uwo muvyeyi ariko arasaba ubufasha ndi organiza ndarondera abagenzi turaterera ndari narakriye groupe yitwa Iciza groupe turagenje naragiye ko benshi ntibari ngaha hafi à part ça anniversaire yanje ya le 9 avril yabereye muri orphelinat officiel de Jabe umva ndabikunda cyane tellement que igihe cyose ndose uburyo canke ndose opportunité nca ndabikora mu mwaka uheze nta nuko novuga ko nari muri iyi industry cyane ariko nari maze kwijamwo naratanze amakaye mu Ruyigi abana bashaka nko ku 30 ariko ubu twara duze cyane ku buryo twarahaye abana barenga 80 kandi mubaha ibikoresho bikwiye ego twabahaye umwana wese yarose amakaye 10 kandi minimum ufise make yakoresha 7 ufise menshi akoresha 12 mugabo twacu tuvuga ati reka tubahe 10 twabasumbanya gusa amasanfe na 60 selon amashure bigamo alors iyo groupe mu nyuma narayihinduye ndayita Iciza Foundation sije ndayirongoye ngabo nije nayikreye niwe founder Imana idufashije canke turazi kubera bisaba uburyo bwinshi kugira ngo ibe foundation ibe agreye legally ariko dutera twavansa turizeye ko izoba fondation ikomeye nibiki rero bintu uba wumva wifuza gushikako iyo ugiye gutanga ayo makaye canke iyo ushigikiye abo bana novuga ngo bantaho nikora ariko nabatishoboye cyane kuko umuntu wese afise aho yihamvye harika gusa kumusatisfeza ariko kandi umuntu wese arafise aho yishoboye abo bana badapfise ico gishobora gutuma baba nk'uko bavyifuza ni giki kigukwega gukora ivyo bintu bawumva umeze gute uriko urakora ivyo bikorwa nimba ari ikintu kinyohera mu buzima n'igihe sino mu gihe mfashije umwana gusa mu gihe umuntu ansavye ikintu nkakironka nkakimuha mu gihe mfashije umuntu je naho nabana ari ngwaye n'ukuri kw'Imana cyane uvumenga ndakize numva ni reconfort birankomeza ikindi naco ukurara mu kanyawe ndaramukanije ndamukije mu papa agiye muri cabine yamuvaye urumva iyo c'est association ni fondation il a fait cet objectif promotion genre de l'éducation la protection de l'enfant donc toi le guide des capages bisigura ko dufise ibikorwa byinshi tuzokora mu bijanye no kuduza kirundi mana guteza imbere basi umugambi wo kwiga abana b'igihugu bige bakunda ishure tugire incabwenge nyinshi hareke kuvuga umuntu avuga ati narabuze ibikoresho by'ishuri amandahebe nubwo yoba umwe canke babiri tukamufasha agashika kuri objectif yiwe nawe je akazofasha abandi exactement niwo umugambi hama protection de l'enfant naho ni nk'ubu hari umwana ndiko ndaronderera agakinga umwana yavutse ari kimuga yego kandi nzokaronka mu izina rya Yesu kajyo nakarega agakinga gasheze Hollande
twumuprotege yumve yuko nawe ari kiremwa mu bandi yumve ko akunze ko bari abana bagira ibibazo waragerageje kubaza ayo kagugwa nararondeye abantu bashobora kuba baza ayo kagugwa sindabaronka ariko nimba hari ububizi ngaho ari ngaho cyangwa agafise ushobora kukazana ariko hari umuntu twari twavuganye arambwira ko ashobora kukama ndarindiriye réponse ariko abana bo gufasha ni benshi Alan ni izina ry'Imana kwiki ndiko ndarahira hari abana benshi bafise ibibazo uraza kugakata anarahiye kurahira si byiza akati hari abana benshi bo gufasha vraiment nkuko nariko ndabivuga umwana arakeneye kwiyumva muri society kuba aragira ikibazo mental ku buryo yumva umenga ari yanse abantu baramwanga alors nk'uwo mwana vraiment ashaka gakinga hamwe yokaronka byo bimufashije ndanahamagara abantu benshi bagira umutima wo gufasha ariko ugasanga barabuze aho babicisha canke bafise ubwoba ko ibintu byabo biribwa ugafise vraiment gakinga arashaka kukaduha hariho n'abandi baba babukeneye uwo n'uwo twamenye gusa hama ikindi naco benshi barashobora kukabaha baciye kuri Pascaline approach exactement Iciza Foundation cyane ubwo Iciza Foundation reka tuvuge Iciza Foundation hama hariho abana usanga base barabihakanye mu bana twahoye amakaye benshi bafise base babihakanye banyina babataye urumva ibibazo ni byinshi vraiment turafise amakaye abana dutegerezwa gufasha mugabo uburyo ugasanga niburaboneka duhamagara rero abantu bose vraiment bakunda gufasha kugira ngo bashobore kudushigikira nirihe jambo usigira uwo wese reka twumviriza mu kano kanya bumvise ivyo nkora ndakora slam ndi mu artiste ndakora ibikorwa humanitaire byo gufasha abana wifuza kunshigikira muri ubwo buryo slam canke gufasha abana arahawe akazi ikindi kintu mpamagarira ugwaruka aba jeune gukunda gukora ibikorwa byo gufasha sino bibahagariramwo cyane ko si ibintu biga si ibintu wiga kandi ntushobora kubyigana umuhamagaro umuntu avukana ariko tukora ibikorwa nyene biduteza imbere ariko kandi binateza imbere igihugu urakoze cyane reka nanjye ndagushimire wewe twabanye kuva ku munota wa mbere gushika kuri no munota ngiye kugusezerera ko reka ndakwibutse yuko kivi n'ikiyago hari akantu we wita gato ushobora kuri kurakora ariko ikibano cawe canke abagenda bakubona canke abagukurikirana ku mbuga zawe babona ko ari ikintu gikomeye cyane mbega ahiwanyu ni bande bariko barakora byofasha ko ikiyago ikivi cyabo twokigira ikiyago gutyo nabandi bashobora kumva ivyo bari korakora bashigikire kuko ushigikiye abari kuri ico kivi ubushigikiye abandi bari nyuma y'ico kivi ari karakora nka cyane nkuko wavyumvise Pascalinda we arafise uko ariko arashigikira ugwaruka na cyane rudagira uko gwigenza kubera ko maybe abavyeyi babihakanye maybe abavyeyi babataye maybe abavyeyi bapfuye nta uhora na byose rero niko kajyo kawe ko kugira ngo ukuboko kwawe kugira ico gufashije kugira ngo ukubaho kwawe ntikwitwa kubaho ariko kandi ukubaho kwawe kubeho hari kindi kumariye abandi badafise ico we ufise ushobora kuba wibaza yuko amafaranga igihumbi ataco yomara ariko ari mu ikaramu zibiri zishobora gufasha umwana nk'ukwezi canke amezi abiri gutyo ugasanga ivyigo bye biriko bigenda neza rero Pascalinda nkuko yavyiyemeje ariko arakora ibikorwa bimeze neza cyane wumvise uko yahuye n'umukuru w'igihugu wumvise uko abantu bagiye baramwita umukobwa wa NEVA inyuma yo kuramukanya n'umukuru w'igihugu no kumuha flash rimwe slame yiwe reka cha dushiramwo link kugira ngo ikigushikana ngaho kuri YouTube kugira ngo mushigikire ndetse na social media ziwe agenda akoresha nkana cyane Facebook agenda ashigikira n'abandi bakobwa bakora ivyo bikorwa ndetse ukabona neza yuko n'abaririmbyi bamwe bagenda bunshigikira bikagenda bisa neza je nitwa Alan the Real the one and only akuzanira ibigiye bitandukanye abatandukanye ndetse n'ahatandukanye ariko kandi yitwa Indonde TV ikivi n'ikiyago.